Mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye turabaramukije mwese tubaha ikaze abatwumviriza nga kuri nomoresha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze rero muri kino gitondo cyo kuri uyu wa kane kwigenekerezo ya 17 gitugutu 2024 ndabahaye ikaze abatwumviriza nga kuri nomoresha kuri yacu ana yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane nyine amakuru yihuta agezweho aravugwa ku bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi ndabahaye ikaze rero by'umwarika batwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye dore ingingo nkuru tujye kugaruka rero muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya mu makuru azindutse aravugwa. Amakuru akomeza kugenda aravugwa by'umwariko w'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yitabye inama ku mugoroba w'ejo haheze n'inama ibera mu gihugu ca Guinea Equatoriale akaba inama ya serukitse by'umwariko aho yihagarariye nyiricubahiro Everson Ndayishimiye akaba ari inama yaje kugenda by'umwariko yitabira y'umuryango ubarizwamo abayekuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma aho baraza kwiga ku bigendanye n'umutekano. Uyu mugabo yerekeje muri iyo nama mugenga mu gihugu cyacu cy'u Burundi hakomeje kugenda aravugwa amaoperation menshi cyane ajya atandukanye ariko arakoramo mu ngabo z'u Burundi ndetse nabo basanzwe barakorana. Hakomeje kugenda haravugwa ibikorwa bigiye bitandukanye byongeye kwibasira ingabo z'u Burundi zikorera mu shamba rya Kibira guhera ku munsi w'ejo mu masaha y'igitondo harakomeje kugenda haravugwa amakuru menshi cyane ajya atandukanye agendanye by'umwariko na operation yaje kugendera kogwa mu gitondo ca karikare abasoda bo muri FRN FDLR ndetse n'abatoza babo babatunguye mu shamba babagamo nubwo ngari ishamba ry'inzitane rikomakomeye cyane kuryinjiramo ndetse by'umwariko bigoranye no kumenya aho bo baherereye canke ibigo byabyo biharereye bivugwa ko hifashishijwe za night vision ndetse n'amadrone n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bishobora gutuma umuntu yorosa icyari cyo cyose mu ijoro ariko we bikabigoranye yuko uwo mubona mu nyuma yuko aho ngaho muri iryo shamba habarizwa mu mwijima. Mu nyuma y'ibyo bikorwa byose byabaye by'umwariko harabaye inama ikomakomeye cyane inama yaje kugendera fatirwamo imyanzuro igiye itandukanye ngaha muri Cibitoke. Haramenyekanye n'ibitigiri by'abasoda baguyemwe aho ngaho ndetse gushika ubu ngubu hakaba hakomeje kugenda hibazwa uburyo Uburundi bushobora kuzokora ndetse by'umwariko abasesangozi bakaba bakomeza kugenda baravuga ko Uburundi niba bushaka by'umwariko gutuza bwo kabaye burarekeraho gukorana n'imihari igiye itandukanye cyane imihari ishaka kuba yohungabanya umutekano w'igihugu c'ababanyi nk'uko amakuru akomeza kugenda radusumira. Uburundi burasa n'ubwamaze kugenda rurafata umurongo umwe ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yarafashe ingingo igendanye by'umwariko no gukorana n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ndetse by'umwariko bakaba bakomeje ibikorwa byabo bya buri munsi bigendanye no kugerageza guhungabanya umutekano ariko no ku Burundi ntibasigaye canke se ngo baba baratanzwe kuko nabo barafashe iyo ngingo ndetse kugeza ubu ngubu akaba ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda bamaganwa. Umutekano urakomeza kuzamba nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ariko kandi bikaba bivuga ko ivyo bitero canke izo operation zakozwe ku munsi w'ejo zongeye gusubiza inyuma ndetse no guca intege ku buryo bufatika uwo muhari. Biravuga ko ibitigiri by'abasoda bashika ku 200 aribo baba baraguye muri iyo operation itari yamenyekana ababa bayikoze. Icyakora bivuga ko utogerageza guhungabanya umutekano w'abantuza babashe kuba byo kugwa amahoro nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kandi by'umwariko haravugwa n'andi makuru agiye atandukanye yakomeje kugenda aravugwa haba kumbonera kure by'umwariko zikomeje kugenda ziyashishikarizwa ko bazogera kumbona kazoza Burundi bwihaye zikomeje kugenda by'umwariko zirakangurirwa ibikorwa bigiye bitandukanye byinganjemo n'iby'umutekano ndetse n'ibindi. Mu Burundi nubwo Burundi bwafashe imbona kazoza ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye Uburundi buracyakomeza kuza ku mwanya wa mbere by'umwariko kuri intwaro ya General Major Everson Ndayishimiye kuba aribwo cyari cyo gihugu gikomeje kugaragaza ubukene bukabije nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko bikomeza kugenda biradusumira cange biradutangaza.
turagaruka by'umwihariko mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi mu karere k'ibiyaga binini, by'umwihariko ku ruhande rwa Kongo turaza gukubitirayo turanarabera hamwe by'umwihariko ibindi bikomeje kugenda biravugwa hirya no hino ku isi, haba ku ngwano ziriko zirahuza Uburusiya ndetse na Ukraine n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwesero abanywanyi ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Nimba ubwa mbere usenga rero byonde kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu. Abatwumviriza bari mu gihugu ciza cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye by'umwihariko ku mitumba igiye itandukanye, turabaramukije tunabifuriza agatondo keza cane. Ndabahaye ikaze rero by'umwihariko abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza by'umwihariko bari ngaha ku mugabane wa Afurika mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye canke mu bihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bya bihugu by'abanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cane. Abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabahaye ikaze by'umwihariko turabira aho tugiye kurabira hamwe amakuru azindutse ariko aravugwa by'umwihariko muri kano gatondo. Ndabahaye ikaze rero amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Derevendera ko buca by'umwihariko batazina ndakugarika yaje kujya by'umwihariko kwitabira inama ikomakomeye cyane, inama yiga ku bigendanye n'umutekano ndetse no kurabira hamwe mu buryo umutekano ubarizwa muri iyo nama muri uwo muryango yaje kugenda yitabira, by'umwihariko uburyo bashobora kurusigasira ndetse n'ingamba zishobora kuba zofatwa nk'uko biriko biratangazwa. Ni inama yagombaga kwitabirwa na Evariste Ndayishimiye ariko gushika ubu ngubu bikaba bitoshoboka mu nyuma y'uko by'umwihariko Burundi bukomeje kugenda burisanga mu bihe bidasanzwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Mu Burundi nyine ngaha kuri uyu wa 16 Gitugu 2024, ubwo ni ku munsi w'ejo, umushikiranganje wa mbere General Derevendera ko buca batazina ndakugarika yarafashe urugendo by'umwihariko rumushikana mu gihugu cya Guinea Equatoriale, aho yaserukiye rero umukuru w'igihugu mu nama isanzwe ya 25 y'abakuru b'ibihugu ndetse n'amareta ari mu ishirahamwe rya Afurika yo hagati. Muri iyo nama hakazokwigwa ibigendanye n'amahoro n'umutekano mu bihugu birimo uwo muryango. Uburundi burafise ikibazo kigendanye n'umutekano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Guhera by'umwihariko ku munsi w'ejo nibwo twagarutse kuri operation zikomakomeye cyane. Byavuzwe ko mu shamba rya Kibira hongeye kwibonekeza iyindi operation ikomeye cyane yaje by'umwihariko kugerageza cyangwa se by'umwihariko yari irimo iragerageza kongera guca imbaraga umuhari wa FDLR ndetse n'uwa FLN. By'umwihariko ni operation itarigeze inatangazwaho cyane, ariko amakuru twabashije kugenda turamenya nuko abasoda bakomakomeye cyane bahawe amabwiriza yo kwinjira muri iryo shamba. Bivuga ko ari ishamba rero bigoranye kuba woginjiramo bitewe n'uburyo by'umwihariko rigoranye cyane, cyangwa se ari ishamba ry'inzitane noneho bikarushaho ari ninjoro. Icakora bivuga ko abo basoda ari bamwe mu bafise imyimenyerezo ikomakomeye cyane, ndetse by'umwihariko bivuga ko inzira yo ku butaka igoye ariko kandi ngo nayo irashoboka, ndetse by'umwihariko yakiyongeraho n'inzira yo mu kirere, aho bivuga ko bari bafise amadrone, ibikoresho bigiye bitandukanye birimo nka night vision ndetse n'ibindi bikoresho bishobora kuba byotuma barakora akazi neza mu ijoro. Bivuga ko rero by'umwihariko bakoze iyo operation mu buryo bukomakomeye cyane, ndetse by'umwihariko bikaza kurangira ibitigiri by'abasoda bashika kuri 200 by'umwihariko by'ibiziga byo muri izo ngabo z'abarundi ndetse n'aba FLN n'aba FDLR basize ubuzima. Uyu mutwe rero by'umwihariko imihari igiye itandukanye yaraciwe imbaraga. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko yarakomeje kugenda ishimangira ko ifite igisoda gikomakomeye cyane, ndetse yaraniyemeje gutangura ibikorwa byo guhangana n'umuhari wa FDLR. Abantu batanguye kwibaza bati SNF ni ingabo za Kongo zotanguye gukora izo operation. Ibi nabyo turabitegereje, ariko abasesanguzi bavuga ko utagerageza guhungabanya umutekano w'abantuza ngo bibashe kuba byo kugwa amahoro, kubera yuko by'umwihariko mbere yuko bitekereza baba bamenye icyo uri kuratekereza, ku buryo by'umwihariko bafise imbaraga zose zishoboka zo kuba bakubuza kugira icyo wakora by'umwihariko utaratangira kuba wogikora.
Uburundi rero nabwo bwarahise bukoresha inama igiye itandukanye ngaha mu ntara Cibitoke yegereye muri ivyo bice, aho bivuga ko bongereye ubwirinzi ndetse bikaba bivuga ko bagiye kongera ubwirinzi mu kirere cabo, mu nyuma y'uko by'umwihariko ikirere cabo bavuga ko gikomeje kugenda kiravogerwa. Ibi rero by'umwihariko biragendana n'ibibazo bigiye bitandukanye vya mikoro ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari abatarya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko kuba General Major Evariste Ndayishimiye agerageza kuba yoshira imbaraga nyinshi cyane mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, ariko ibigendanye by'umwihariko no kubaka igisoda bikaba ari ibintu by'umwihariko bitariko birashyirwa mu ngiro cyangwa se bitarimo birakorwa neza, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira ngo biri mu bintu bishobora kuzotuma Uburundi by'umwihariko bukomeza kugenda burasigara inyuma mu iterambere. Ariko nanone yakongeraho kuba Uburundi burakomeza kugenda burakorana n'imihari igiye itandukanye cane cane isanzwe iragwanya ibihugu by'abanyi nk'umuhari wa FDL ndetse na FRN, ni imihari isanzwe yakorera ngaha mu Burundi, ikaba isanzwe irakora by'umwihariko ibikorwa bigendanye no guhungabanya umutekano w'icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Gushika ubu ngubu rero amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko Burundi nabwo bugiye gufata izindi ngamba zikomakomeye cyane nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa canke nk'uko bikomeza kugenda biradushikira. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi ibigendanye by'umwihariko n'ibi bikorwa ndetse by'umwihariko ibigendanye n'izo operasiyo ziriko ziraba n'icyo Burundi bushobora kuza gukomeza gukora nk'uko bikomeza kugenda biribonekeza canke nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Andi makuru akomeza kugenda aradushikira canke se akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko bubanza mu ntumbero yo kubandanya ibikorwa bishikana by'umwihariko abagumyabanga ku mbona kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 kandi bukaba buteye imbere muri 2060. Kuri wa 16 Gitugu 2024 ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD muri komine yagutse ya Bubanza intara ya Bujumbura bwaramutse rero bushikiriza ingabire y'amasuka angana by'umwihariko n'120 mu bagumyabanga basanzwe bahurikiye by'umwihariko mu makoperative y'u Burundi. Iyo ngabire ikaba by'umwihariko yaratanzwe n'umunyamabanga w'imvukira muri iyo komine Honorable Kamu Manirakiza kugira ngo asahirize ayo makoperative abicishije mu mugambwe. Mu ijambo yatekereye rero abagumyabanga Emmanuel Ntirandekura, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine yagutse ya Bubanza, yarasabye ko rero ayo masuka bayakoresha icyo yagenewe bakirinda kuyagurisha, maze babandanye ibikorwa bibashikana by'umwihariko ku mahangiro igihugu cyashyize imbere, hambavu yo gushimira by'umwihariko iyo mvukira yatanze iyo mfashanyo. Ntirandekura yarateye akamo izindi mvukira by'umwihariko kubandanya bashigikira kugira ngo by'umwihariko igisata c'uburimyi bagiteze imbere kandi by'umwihariko bashike ku mahangiro yose ndetse no kumbona kazoza Uburundi bwihaye. Uburundi buriko burakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo bubashe kuba bwotera imbere, ariko ntiburiko burava by'umwihariko mu gacerere gakomakomeye cyane k'ubukene, nk'uko rero icegeranyo kimaze iminsi kirajya habona cyongeye kugaragaza ko Uburundi aricyo gihugu ca mbere gikenye kurusha ibindi ngaha mw'isi. Buri mwaka ikigo Hang Global Index kiratondeka ibihugu byose byo mu isi uko birushanya mu kugira inzara mu banyagihugu babyo. Raporo y'uno mwaka wa 2024 irahitse gusohoka yerekana ko Burundi aricyo gihugu ca mbere mu isi ndetse no muri Afrika yose kibangamiwe n'inzara ndetse n'ubukene, ndetse na Zambia by'umwihariko Uburundi bwaheruka kurungikira ibifungurwa iri imbere y'u Burundi. Iyi raporo kandi yarashavuje abategetsi b'u Burundi bo baca baguma by'umwihariko berekana amafoto y'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye agumya yimbura mu mirima yiwe nk'uko bibyama birakomeza kugenda biratangazwa. Iki ni ikibazo gikomakomeye cyane abategetsi babonye by'umwihariko ibigega byabo byuzuye baca baririmba ko rero abarundi bose bahaze, harageze ko rero amaso ahindukira bakaja rero kuraba uko rero urya munyagihugu wa nyuma babayeho, maze bagafata ingingo zikomakomeye cyane zo gukwiza imfungurwa by'umwihariko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umuhinga Andre Nikwigize
yerekana ko rero by'umwihariko ku ntwaro ya Perezida Bagaza mu mwaka w'1945 leta yashira 22% by'amahera by'umwihariko ikoresha mu burimyi. Icyo gihe nta nzara yigeze ivugwa nga mu gihugu cy'u Burundi. Muri 2024 by'umwihariko leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye irashira mu burimyi by'umwihariko angana n'8% gusa by'amahera leta ikoresha. None uburimyi bwotera imbere gute bwifashe gutyo? Wa wundi ati barariye turahaga. Perezida Evariste Ndayishimiye aracafunguye, hanyuma yemeza abarundi bose ko bahaze. Mu Burundi rero by'umwihariko harakomeza kugenda hibonekeza by'umwihariko icyo twakwita ubuzima buzimbye, ndetse hakagaragara n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bigendanye n'umutekano. Hari abatajya umunwa mu kugaragaza ko kuba General Major Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yarafashe ingingo igendanye no kugara imipaka isanzwe irahuza Uburundi n'igihugu c'abanye c'u Rwanda, nabyo byagize ingaruka ku mibereho y'abarundi, aho yarushijeho kuba mibi cyane mu gihe abegereye imipaka bageragezaga kwinjira mu gihugu c'abanye c'u Burundi, mu gihugu c'abanye c'u Rwanda bakajya kuba boshaka, ndetse by'umwihariko bakajya kuba boshaka ibibatunga nk'uko biriko biratangazwa. Leta zunze ubumwe za Amerika zandikiye Israeli zihereza imisi ishika kuri 30 ngo zongereze by'umwihariko imfashanyo mu karere ka Gaza, cyangwa se yitegeko imfashanyo ya gisirikare ihabwa na Amerika ishobora kuba yohagarikwa. Ikete ryarungitswe ku munsi wa Mungu ririmo by'umwihariko igabishwa ryanditse rikomakomeye cyane Amerika itari bwigire by'umwihariko irungekera Somambike wayo, kandi by'umwihariko bikaba bibaye mu gihe hariko rero haraba ibindi bitero bishasha bya Israeli mu buraruko bwa Gaza, bivuga ko by'umwihariko bimaze guhitana igitigiri kinini cyane cy'abasivile. Rivuga ko Amerika ifise rero umwitwarariko mwinshi cyane ku kungene akaga ko kubura imfashanyo kaguma rero ko kongerekana, rikongera ko by'umwihariko Israeli yanse cyane yagabanije gushika mu bice 90% imfashanyo ihanahanwa by'umwihariko hagati y'uburaruko n'ubumanuko mu kwezi guheze. Israeli iriko irihweza iryo kete by'umwihariko nk'uko bishikirizwa n'umutegetsi wa Israeli, yongeraho ko igihugu cyabifashe by'umwihariko nkana, kandi ko gifise intumbero yo gutorera inyishu uwo mwitwarariko bari kumwe rero n'inshuti yabo ya Amerika. Israeli ariko kuvuga ko igira ibitero by'umwihariko ku bagwanyi ba Hamas, ariko ko itabuza by'umwihariko imfashanyo kwinjira. Ku munsi wa mbere umugwi w'abasirikare ba Israeli bajejwe abinjira n'abasohoka muri Gaza Kogat wavuze ko amakamyo ashika kuri 30 atwaye imfashanyo za World Food Program by'umwihariko yinjiye mu buraruko bwa Gaza aciye Leza. Ibyo byaje rero kurangiza ikiringo cy'indwi zibiri, wanivuga ko by'umwihariko atafashanyo y'imfungurwa yigeze itangwa mu buraruko, mu gihe ibintu byankenerwa ku banye-Palestine babayeho by'umwihariko byariko birahererana, ndetse atakintu na kimwe bafise. Umutegetsi wa ONU avuga ko Gaza iri ku rugero rwo hejuru by'umwihariko rukenye imfashanyo zihuta kandi z'amaho nk'uko biko ratangazwa. Antonio Leland arongoye ishami ry'ishiramwe mpuzamakungu ONU rinatanga imfungurwa PAM mu turere twa Palestine twigaruriwe, yarabwiye itorokanyirizo ry'amakuru ya AFP ko abantu bari mu karere mu buraruko babeshejwe by'umwihariko gusa n'imfashanyo, mu gihe badashobora kuronka indya zikiri by'umwihariko nshasha kiretse izitangwa n'amashirahamwe ya ONU atanga imfashanyo. Amerika rero nicyo gihugu ca mbere giha rero ibigwanisho Israeli, kandi igisirikare ca Israeli cyarifashishije indege z'intambara, amabombe ndetse na misile na obi carahawe na Amerika mu ntambara yo kurwanya umuhari wa Hamas igaza mu mwaka uheze. Ikete rero rya Amerika kuri leta ya Israeli ibirimwo biza byamaze kwemezwa n'ubushikiranganje bw'imigenderanire yashyizwe ahabona by'umwihariko ubwa mbere n'urubuga rwa Axios ryashyizweho umukono n'umunyamabanga wa leta ajejwe imigenderanire Antonio Blinken, hamwe rero n'uwo kwivuna abansi Lloyd Augustin. Riragira riti ubu twanditse kugira ngo twerekane dushimitse amakenga ya leta ya Amerika
ku kaga kaguma rero kongerekana muri Gaza, tunasaba ko leta yanyu ifata ingingo yihuta kandi zirama by'umwihariko kuri uku kwezi mu guhindura uko rero ibintu byifashe. Rivuga ko rero amategeko ya Isiraheli yo gukura meza by'umwihariko yatumye abantu 1,700,000 bimukira mu karere ko mu kivuko ka Ari Mawasi, aho rero kubera ubwinshi bwabo bageramiwe bikomakomeye cyane, kandi ibyegeranyo by'amashirahamwe atanga imfashanyo bivuga ko ibikenewe kugira ngo babeho by'umwihariko bidashobora kuba byoboneka. Ryongera ko riti turatewe umutima uhagaze nuko rero mu ngingo leta ya Isiraheli iherutse gufata harimo by'umwihariko guhagarika ndetse no kwinjiza ibidandazwa, kwanga canga se by'umwihariko kugabanya gushika ku bice 90% urujya n'uruza hagati y'uburaruko n'ubumanuko muri Gaza mu kwezi kwa Nyakanga, gushiraho by'umwihariko ayandi mategeko mashasha yo kugenzura ibyinjira ndetse n'ibisohoka ku bakozi b'amashirahamwe atanga imfashanyo, hamwe no kwiyongera by'umwihariko kw'akajagari n'ubusuma bituma rero uburemere bw'ukugene ibintu bimera nabi cyane gusumba kwiyongera ngaha muri Gaza. Iryo kete kandi riravuga ko Isiraheli itegerezwa kuva ubungubu gushika mu misi itarenga 30 gufata ingingo zigaragara zo kongereza itangwa ry'imfashanyo, rikongeraho by'umwihariko ko kutabikora bishobora kugira ingaruka kuri politike ya Amerika muri rusange. Risubiramwo amategeko ya Amerika ashobora kubuza gufasha by'umwihariko mu bya gisirikare ibihugu by'umwihariko bibuza icyo gihugu gutanga imfashanyo. Rivuga ko Isiraheli itegerezwa kongereza uburyo rero bwose bw'imfashanyo mu karere ka Gaza kose, harimo rero kureka n'imiburiburi ikamyo 350 ku munsi zinjira by'umwihariko mu bibanza 4 bikomakomeye cyane, harimo na Gishasha cya 5, hamwe no kureka abantu bari Ari Mawasi kuja mu gihugu hagati. Rihamagarira kandi Isiraheli guhagarika kugarama uburaruko bwa Gaza mu gusubira kwemera ko rero hatazosubira kuba politike ya leta ya Isiraheli, ndetse no guhatira abasivile guta ingo zabo bava mu buraruko bahungira mu bumanuko. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru i Washington DC by'umwihariko kuri uyu wa gatatu heze, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire Matteo Miller yarabwiye abamenyeshamakuru ko rero iryo kete ryari iryo mwibanga batari bashatse kurishira ahabona. Yaragize ati umunyamabanga wa leta Antonio Blinken ari kumwe rero na mugenzi wiwe wo kwivuna abansi Augustin biyumviriye ko rero byoba byiza babwiye leta ya Isiraheli ataguca hirya no hino ko rero hari ibyo bakeneye ko rero byohinduka byatuma urugero rw'imfashanyo zahora rero zirinjira muri Gaza rugaruka muri rusange. Matteo Miller yaranze kugira rero icyo avuga ku nkurikizi zoba rero kuri Isiraheli mu gihe itokongereza iyo mfashanyo, ariko yaragize ati abaronka imfashanyo za gisirikare za Amerika ntibashobora kubuza itangwa ry'imfashanyo z'icyo gihugu. Iryo ni itegeko kandi by'umwihariko dutegerezwa gukurikiza itegeko, ariko icyizere cyacu nuko Isiraheli yohindura uko ibintu byifashe nk'uko biriko biratangazwa. Isiraheli irakomeza kugenda by'umwihariko irafata ingingo ikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, ariko kandi ingwano zimaze igihe muri ibi bice ubwazo zaramaze kugenda zirahitana abatari bakeya. Minisiteri y'ubuzima ngaha muri Gaza by'umwihariko yarafashe ingingo yo kwemeza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bitari bikeya nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira, by'umwihariko bigaragaza ndetse bikanerekana neza yuko ibihumbi bishika kuri 43 by'abantu ari byo bimaze kugenda birasiga ubuzima. Ikaba yaraje kugenda ishimangira ko byose ibingibi ari ingaruka z'ingwano. Hakaba hari n'abandi baburiwe irengero, abakomeretse bo barashika mu bihumbi n'ibihumbi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Reka mbashimire ko mwana nanjye umunsi ku munsi dusubira mu masaha